uno musi mu nkundire ndabazana amakuru ajanye na filime Feruje no mu ruganda aho bazikenira kwa Nsoro canke muri Burundi Film Academy. Natangwaye mvuga ati Nelson Mandela yavuze ngo ubumenyi niryo soko ry'iterambere. Iyo ni inkuru nziza ngira nzanire abantu bama banyandikiye ngo Nelson Mandela niwe yavuze ngo ubumenyi niryo soko ry'iterambere. Ikaze kuri Miracle TV 257 mu kiganiro Burundian Talent. Uno musi mu nkundire ndabazana amakuru ajanye na filime Feruje no mu ruganda aho bazikenira kwa Nsoro canke muri Burundi Film Academy. Natangwaye mvuga ati Nelson Mandela yavuze ngo ubumenyi niryo soko ry'iterambere. Iyo ni inkuru nziza ngira nzanire abantu bama banyandikiye ngo One Boy zo tubarize Soro canke Ribat nijyari azokugurura ishure giye ngo yinjize abantu bashasha canke nijyari zo mutubarize ukungene ibisabwa canke icyo twokora kugira ngo natwe twigishe gukina filime. Rero aheruka gutangaza neza na neza ko yuguruye imiryango inshuro y'indwi ko guhera ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere gushika itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri azoba ariko arakira abantu bashasha bashaka kwiga gukina filime, kwandika filime, kuyobora filime hamwe no kuyitunganya, ndavuga kuyeditinga n'ibindi byinshi bisanzwe biri mu gisata cyo gukina filime. Nibaze ko nimba uwumvisa n'amakuru ushaka kunyarukira kuri page Facebook ya Nsoro aho ushaka gukura amakuru menshi yagutse, ugashaka no kuharonka nimero yatanze kugira ngo umwandikire nimba uri hafi kugira ngo umubaze n'ibindi bisobanuro byinshi. Nibaza nimba ukeneye kumenya bari hangahe biga ryari na ryari hasabwa iki ibi ni byose, ndakurungitse kuri page ya Nsoro uraza gusangaho ubwo butumwa na nimero yabo maze ugende ubabaza byinshi. Igindi naco abariko baranandikira cyane kuri mu makomantere ibiganiro ndiko ndakora muri no minsi bambaza bavuga ati turashaka sezo ya 6 ya Feruje. Nibaze ko nimba musanzwe mukurikirana neza na neza Nsoro kuri page yiwe yaravyanditse aravuga ati sezo ya 5 irarangiye. Imbere yuko ndabazana sezo ya 6 reka mbanze ndabazanira ikindi gisasu kimwe giye guturikira mu mitima y'abakunda filime ndundi. Igisasu muzokunda cyane, filime muzokwishimira, kandi nanone turabizi turabimenyereye ko hagati ya sezoni yindi mu ruganda rwa filime muri Burundi Film Academy baba babanza gusohora iyi filime swate formu canke parti ya mbere canke ya kabiri mu bana Ribat asanzwe ashigikira bo muri Burundi Film Academy. Usanga hari umwe swate yakoze igikorwa bakeneye gusohora muri ico gihe. Rero muri vuba cyane murabona igikorwa kigiye gusohoka, hama inyuma yaho mugaduca mubona filime Feruje. Nibaza ko namwe nimba muri ko murakurikirana bihuwa byiwe mugenda mubona ko agenda abandikira kuri page Facebook yiwe. Reka rero nosubenda bibutse kandi ibikorwa biriko birasohoka mu mwaka ibya twakuye muri 2025 tuko turabandana na 2026. Aho harimo filime Feruje igeze kuri sezo ya 6 tugiye gutangura vuba. Harimo Umwamikazi irikira igenda nayo nyene ibandanya, harimo Akamuna hariya kwa Sabasi nayo nyene biko bigenda neza, filime zigozira trika kabisa. Nibaze ko nimba umukunzi wa filime ndundi nawe ufise henshi uriko arateramira hano ku ma platform y'abarundi. Ariko rero ndakwibutse kandi ko muno mwaka navuze ati uko biri kose nimba mwaje kuri Miracle TV 257 nuko mwanyeretse ko mu nkunda mushaka kuhigira byinshi. Rero iyi ni Miracle, iyi ni Miracle TV 257. Nibaza ko muzohakura byinshi kandi bigiye bibaryohera. No mwaka rero narabateguriye ibiganiro byinshi byo kwigisha cyane cyane, ndavuga abantu bakunda usanga bafite utuntu bakora canke bakina n'abagira mugabo ugasanga bavuga ati ngo mbega YouTube ikora gute, Facebook ikora gute n'ibindi byinshi.
no mwaka rero nibaze ko wowe wafurunze Miracle TV 257 ukaba utaratangura gukorera muri iyo monde, nibaze ko uno mwaka ari wo kanya kawe ushaka gutangura, kubera ko bategura ibiganiro byinshi bibigisha ukungene ngo bikora. Ushaka kuba uzi guteka neza, ushaka kuba ukora mu gikoni, ushaka kuba urumwungere, ushaka kuba ukora akazi kariko kose muri rya mwanya nyene ugakoramwo, ukavuga ati ndashaka ko kano kazi kanje ndagasangira n'abandi bantu. Urashaka kubikora kandi nzi neza ko ushaka gusanga unatunze telefone nziza yarutse amazwi neza canke ifata amasanamu meza, ugasanga ifotora neza. Ni byiza rero ko wibyaza umusaruro, maze buke aho kazi kawe kakazozana n'andi mahera ku rundi ruhande, kakazozana umusaruro ku rundi ruhande. Nimba uri umwungere, iyo uri inyuma y'ubusho bwawe hariya mu ishyamba canke n'ahandi ugiye kwahera ugizene, kuza urafata akavideo gatoya inota mikeyi cyane ukagasangiza abantu, nabyo ni byiza. Ni no kwerekana ubwiza bw'igihugu, biraryoshe, biba bibereye. Nimba uriteka, nimba ukora akazi kariko kose, nimubaza nimugirane, ni byiza kugira bisangiza abandi bantu ko ino monde tugezemo muno mwaka, ino monde tugezemo muri bino bihe, ino myaka turiko turinjiramwo, ni monde ku buryo uzosanga nimba utagiye ukurikirana ibintu by'imbuga, utagiye nawe uzikoresha, hazogera igihe ukicuza, hazogera ukavuga ati nari narabyumvise ko hazogera igihe izi mbuga zirakenerwa, none narabinegrije. Bizoba bisa nka kwa kundi umunyabyaha uri kuramubwira inzira yo kwihana canke inzira yo gukurikira umukiza Yesu, akubwira ati wowe warazimiye, ngo je nakuze numva umugabo bamuvuga, none n'umundinze saza bamuvuga, ati none umba ndamukurikira gute? Usanga niko ameze, niko wasetinze ubwonko bwawe. Ariko uko biri kose, abakurikiye Yesu hari umunsi bazotwenga, abatamukurikiye hari umunsi bazorira. Nibaze ko nawe niwagenda wumva ano makuru ati izi mbuga urakeneye kumenya kuzikoresha, izi mbuga urakeneye kumenya kugirane, ukabyirengagiza, hari umunsi uzosanga waritse uvuga ati ntari narabyumvise. Rero uko biri kose dupfa kubabwira, nimba ntihazobora babiri cyangwa batatu bavuga ati reka tubikurikire tubikorere ko tubigirene. Ariko nawe byombabaza mu gihe usanga utunze telefone waguze miliyoni 2 cyangwa umiliyoni wose, ugasanga niyo kwakira SMS ya sheri wawe gusa, telefone niyo kuraba comedy gusa, niyo kwirabira ikiganiro je na postinze byonyene nawe nta kintu kimwe uri kurayifasha. Byombabaza cyane muri no monde tugezemo. Ni byiza rero ko nawe uguruka ukajana n'isi, ukajana n'ibihe turimwo. Nimba uri umusenzi rero, content rero yo gusenga abantu y'Imana, content yo gusenga ni content ivamwo ibiceri byinshi. Nimugihe nimba uri umusenzi, nimba uri umusenzi, fata umwanya yo gusengera ibikorwa byawe, ugirene hamufata umwanya usengera abantu, unisengera ugirene uguruye kamera cyangwa uguruye voice, hama uposting, abantu barahimbagwa, urakiza abantu, urakiza imitima y'abantu benshi, abantu baragukurikira, biraryoshe, usanga abantu nyene bagukurikiye cyane. Content yo gusenga ni content nziza cyane mu gihe wowe ufise ingabirano yo gusenga. Ni byiza cyane ko iyo ngabire wisangiza n'abandi, ugakiza imitima y'abantu benshi, ukagarukana ubusho bwinshi bwazibiye ku mukiza, sibyo? Ni byiza. Na content yo guteka irakurikirana kuko abantu benshi barakeneye kumenya gukora ibintu biri special. Content yose mwino minsi iragirana ibintu by'imbuga, mwino minsi biri ku rwego rukomeye cyane. Hitamo ukoresha Facebook, hitamo ukoresha YouTube, hitamo ukoresha cyangwa ukoresha zose, naho nyine ntacyo bitwaye. Rondera umwanya mutoyi, iminota 15 cyangwa iminota 10 yonyine irahagije kuri no bintu, ibihagije, maze amamega ugura ntapfa ubusa, azarashaka ibintu kumbure nawe hari gusubira inyuma kabirabo ukaryoherwa. Ubwo burya nakubwire ikintu cya mbere kiba ku isi kizimvye ni umunezero wazimvye cyane, nayo umubabaro wo turonka ku buntu urizana, ariko umunezero ni ikintu cya mbere kizimvye. Rero gerageza gukora ibintu byaribyo byose kugira ngo wewe nyene wiryohere, wishime, unezerwe, kuko iyi si hemba zero, niko bimeze. Iyi si y'uguhevye kuzanira umubabaro, ukababara tu byonyene, kandi birizana biranakosoma nayo warondeye, hama bigaherera iyo. Reka nabwiye ko ndabakunda cyane. Ni one boy Paras kila from Jet Paradise, ni Miracle TV 257. Ibyiza nuko ukora subscribe, ukora likinga video. Ndabakunda cyane. Ciao hasta la vista.